ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubigarukaho kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3, tubibyaze umusaruro. Mu kiganiro cya none ugiye gukurikira byinshi bitandukanye bisobanura inzira ya Web3 n'uburyo nawe ushobora kuba wahora uri update kugira ngo uwo musaruro wabyo ubone wabigizemo uruhare. Ikibazo cyangwa igitekerezo ushobora kugira muri iki kiganiro ni ngombwa kwandika muri comment, hanyuma tugakomeza tukaganira. Ku bashyashya muze kwibuka gukanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro turushaho kubategurira bitaza kuza kubacika. Reka dukurikire wateguye ikiganiro. Yagize ati: tugiye mu isi ya zero knowledge. Nibyo ngira ngaruke ko sasa kwa kantu ka zika abantu ka ZK proof bisigura zero knowledge proof. Nibyo ngira nshake ngaruke ko gato. Murabona itariki zitanu Nicolas azoba ariho ayibereye yerekana ukuntu amarobo ibyo bita amabots yamaze gufata ibintu byose ikiremwa muntu cyakora kikavyigarura. Mwese nivyo mubona. Murabona amarobo, murabona yuko n'isi yari imaze igihe kirekire ifise ubwoba. Bamwe bagatabaza ba Elon Musk bavuga ati nyabuna amarobo agiye kwica abantu. Mwarumvise yuko abasesanguzi bose bageragaruka ko berekana yuko mu myaka iri imbere amarobo azokwiganzura yica abantu kubera twamaze kuyaha ubumenyi burenze. Ariko rero Nicolas Kokalisi abikemuye vyose, adukoreye technology izotuma bwa bwoba isi yari ifise burangira. Isi yari ifise ubwoba ko ikiremwa muntu kigiye kurimbuka kubera AI. Ibire nivyo Nikora azoba ari karasigura mw'iyi nama izoba irimwo ibikomerezwa vyose vy'isi. Umushinga wa MAINNET urakomeye, urarenze. Ntimutse munagereranye pi n'ibindi bintu vyose. Twarumye twivuga ati ntimuzofate mugereranye pi mugereranye n'ibindi bintu byose. Yubatswe imyaka irenga 10. Uzi yuko kubaka ikintu imyaka 10 ningahe ukora ijoro n'umutaga, uzi ubu uri kurakora ibiki? Iyi mining dukora bose urano ko bagiye barigana, bose bazana ama mining ngo bigane Nikora bigane. Ariko Nikora nintagereranywa, azanye ikintu isi yose yari ikeneye. Sasa rero mugira muraba umuriro ugiye kwaka mw'isi. Sasa bose nta yandi mahungiro bafise atari muri MAINNET, ko ibigo byose bikomeye byose bifise ubwoba kuri AI yuko igiye kuturimbura burundu. Bariza amatekinoloji bokoresha kugira AI bayiregire, ico bita reglement, kuri kuyiregira regulation. Donc bayireglemente byari byarabananiye bose. Ariko Nicolas Kokalisi umwami wa MAINNET, ku mwami w'isi, arabirangije, arabikemuye. Rero sasa ngo bimeze gute rero? Murabona yuko ma speakers bazoba bari kumwe n'uyu mudamu n'uyu mugabo. Aba bose ugiye kugira ama recherche bose hari aho bahuriye n'uyu mushinga, kuko nk'iyi Linux Foundation murazi yuko turiko turakoresha ama machine. Murazi ko Nikora byo byose bya by'amanode yama yababwiye gukoresha ibya Linux n'ibiki mwabibonye. Je sinde mu developer nta bumenyi byinshi ndabizi kivyo, mugabo nagiye ndabona keshi Linux igarukwako cyane mu y'umushinga. Abo bose yazo bari kumwe na Nikora nabunganizi biwe, bafise aho bahuriye, bafise ivyo bariko barakorana kuri technology, bashize imbaraga. Nikora ntari karakora wenyine, niwe tubona, ariko arafise abandi bantu babafatanya bikorwa ba MAINNET tutarigera tumenya. Iyi MAINNET ya Nikora ni keshi nagenda basigurira. MAINNET ya Nikora n'umuhinga bashize imbere nk'umuntu bemera. Wewe tujya imbere udukorere technology meze uku. Ni nko kuwoca uvuga ati papayera, wewe muri app studio umaze iminsi bikora, urashaka kumaze kubimenya nk'ubumenyi butari buke. Ndakwinginze nkorera application
izo birimwo ibi n'ibi ifise ibintu nuku nanje nkaca njako na Nikora rero Nikora we n'uyundi muntu nariko ndatanga nk'akarorero mugabo Nikora we wararenze n'uyundi muntu arenze sinzi uko n'ubwenge afise ubwo ari ubwenge karemano cyangwa ari ubusiri natire sinzi kuko ubwenge afise burarenze niho benshi baza bagaruka ko yuko nijya blockchain ya MAINNET ya Bitcoin ya Bitcoin nawe yoba bifisemo uruhara ntibabeshe rero izedeka proof azoba ariko aradebata ko ni bandika ngo true liveness ya trois dimension ibi byose murabizi yuko biri muri MAINNET ikintu tari bwabone ni izedeka proof rero meje gusesangura nabonye uko niyo zero knowledge proof bamaze kuyisetinga muri GT lab ya MAINNET. Sasa rero umuriro ugiye kwaka gute rero sasa nukuvuga Nikora azo ari karere cya isi ababwira ati bwabwo bamwari mufise kuri AI jewe nabukemuye tuzanye ikintu kije gutandukanya ibikorwa vya AI n'ibikorwa by'ikiremwa muntu ubu byari bigoye yuko ushaka kubona ifoto ukabona ati ni AI canke ni foto y'umuntu muzima ibyo ubu byari bigoye mwabona yuko ibyo bapostinga byose ukibaza video nimba ari ya AI nimba ari yireyere bikagucanga ibyo rero muri MAINNET Nikora yarabikemuye biciye kuri technology yiwe irene yagiye gusigurira isi abana ko yabanje kubaha irya formule ati nyabuna nimuzuze twifatikanye ibyo bigo by'amayayi mwese muze tubereke ukuntu ikiremwa muntu kinjira kikaguma gifise ububasha bwo gukontrola amarobo ubu nukuvuga ko byari bigeze ikiremwa muntu cyabaye faible ariko technology MAINNET ikoze kiremwa muntu kizogumana ijambo baraninga amanode je ngo mvuga ati big up sana mukomere cyane ndabakunda mutumishi ndagukunda cyane ndakwemera gose nukuvuga rero iyi si rero tugiye kujamwo sasa mutumishi yama yabasiguriye sindabigaruka bwuko ntakatagira mu kwitanga abereka akantu kukandi jewe ndiko ndigisha birangora uko ntanga akantu kukandi kuko usanga umwanya atari kirenga mbasipoza ko muvyumva ko sipoza ko ivyo twagiye turavuga byose mu kivyibuka ucare nsubira inyuma ndasubira inyuma mu byo nagiye ndavuga ngo byose ngume ndabigarukako sanga atavyo noshobora ariko mutumishi we waragira izo mpuhwe agahera n'ivyo yari yatanguye kuvuga mu myaka 2 iheze akaguma bigarukako kugira abakuruguture mwumve ibi rero muvyumve isi tugiyemo sasa murabe ecosystem ya MAINNET imeze mwe benshi murajanga aho mwakoze application mu gihe mutarashiramwo ibi vyerekana yuko payema werekane kuri kiremwa muntu mugutiriwe uratanga amadone yawe bavuze amadone bisigura iki murazi ko mukora kiwayisi twatanze amazina yacu dutanga kira kintu cyose igihugu cyacu dutanga amanimero dutanga iki dutanga isura dutanga iki karanga mu rugira ivyo byose barabizanye babikubita muri payment wowe ugiye kugira payment ivyo byose navyo birigo ntibakudanira ngo ugize payment ni barutwa nayo Deo n'umurundi afise imyaka isura yiwe ni ivyo ntabyo bakwereka wowe maze kugira payema bafata bya bintu byose bya kiwayisi wakora babizanye babikubita muri pama muri fingerprint cyanke muri mwiga 24 zawe cyanke muri donc murabona ingene mukora muri ko murakora payema ubu rero baza baravyamiriye bagira tuzaniye palma mu macakiganza yari kuragira payema nico bazogusaba cyonyene kubera ko ico bakizanye kugira nyene barangize gahunda yo gutandukanya umuntu na AI kuko twaragiye turabisigura mu kiganza tuno dutsi turi mu kiganza utu naho AI bora barayikora gute utu dutsi ntitoboneka AI ntiyokora ikiganza gisa n'ikiremwa muntu ngo ishiremwe utu dutsi murazi neza yuko najya amarobo bakora bakakoze barananiwe no gukora amaraso akora nk'aya maraso umuntu afise vyaranze pe
baragerageje byaranze. Ubwiye tekinoloji ije gutandukanya neza umuntu na AI. Iyi rero niyo si tugiyemo. Benshi twaguma dufite ubwoba, AI iraturangije, kuko ubu byose byo byarabaye urudubi. N'umuntu yavuga ibintu ari reyere mu mutwe twishyize ngo ni AI, byose ni AI. Ubu rero nikora nicyo kintu aje gusigura isi ibone neza yuko wewe azanye tekinoloji irangiza ayo makenga twese dufise. Uwo muntu mwumva asanzwe, uyu mushinga mwumva usanzwe. Niyo mpamvu badukoreye app studio, nimana ko bayidukoreye ni AI dukorana, tubwira AI kabidukorera, ariko menye neza validation twese biragenda bigaca no kuba no kuni ajya manode maze bayaraningana ibiremwa muntu byose no bagena bagakonfirma gutyo rero ya payment igaca ikunda. Ntabwo ari aya muri app studio, ntabwo ari ayo nyine ikora. Niyo mpamvu ibyo bintu byose ajya amapivade twatwo turubaka muri app studio ntaca kwanikora. Noneho mutumishira bibasiguri arya amafe yose aje guhemba abantu bari reyere baraninga amanode bakorana na AI kugira baprove ikintu kiri reyere. AI ntize ngo yiganzira ibintu byose, ariko tuyishobore kuyikontorora. Nuko rero nico nashiko ndasigura. Murazi ko n'umudamu we nabazo baje asigura rero sasa AI rero niko aze gusigura tekinoloji yakoze iza gutuma abantu batandukanya AI n'ikiremwa muntu. Nika kinga Jawfa nawe azoza aje kwerekana AI mu buzima bwa misi yose mwijanye n'imyishurire bya payema n'ibiki. Ibintu muravyumva aho bihuriye. Niyo mpamvu rero iyi vevente plutôt nayo bayishyize hakiri kare kuri MAINNET. Iyi ni irimo ibintu byose nikora zo bari kasigura mu ndwiza. Nukuvuga nikora icyo yakoze yabitanze byose abibaha hakiri kare, bazoze mu nama babisomye, bazoze mu nama babyize ko hamari karabakurugutura. Rero bose bavuga bati respect, twarabibonye twarabiravye nibyo kabisa. Bibica bituma nikora rero aganya umwanya, kuko inyuma y'inama nta uzovuga ngo agiye kwicara ngo abisiguze ngo abirondere ngo agire ku bushakashatsi. Ubwo inyuma y'inama ni kwinjira muri V23 y'akazi. Sasa rero V23 izobije inyuma y'inama nayo ije rero kugira ibintu byose nikora yasiguye bije ku murongo. Sasa rero ukuvuga nikora ibintu byose abigize indwi imbere y'inama, kugira bamwe bose bazoba baje mu nama baze bafise bagage, cyo bita bagage y'ibyo nikora aje kubabwira. Mwico gihe bica bituma nikora atirirwa arasarara, kuko baca banamwunganira ati kabisa byose twararabye dusangana umunyenga. Hariho n'abazoza bamaze guseti n'ijya formulaire, hari abazoza bamaze no kuyuzuza ijya formulaire yarayatana. Hari abazoza bamaze ibigo byamaze no kuyuzuza bijya byose bya launch pad y'amatoken. Hari ibigo bizoza mu nama byamaze gusetinga byose, ubwo baza mu nama berekana ati twe twamaze kubaka token yacu ya test iri no kuri launch pad testnet, turi no muri DEX testnet, turindiriye tuce tuja kuri launch pad. Nikora n'umuhinga ni n'umunyabwenge yashatse ntibaze batakaza umwanya inyuma y'inama birirwa baraja kugira ubushakashatsi, ubwo babugire abo yuko inama izobe bose bafite bagage. Ikintu muracyumva niho uri nk'umwigisha afite niko yatanze pour ordre du jour acarayi developer. Ntiyatanze pour ordre du jour gusa ko pour ordre du jour yarizi yakire ya developer ayibaha. Tora rero muzoze mu nama rero jewe mutangora mutanzereza mumbaza ibibazo byinshi. Tora nikora respect kuri nikora respect no kuba contributeur aribo bapioniye mwakoze kugira nikora imigambi yiwe yose ije mu ngiro, kuko ntabwo iyo migambi ari kuja mu ngiro tutahabaye. Twebwe aba contributeur twagiye dufasha byose, batubwiye ati kora ibi twarabikoze, amaparametrage kora yatwara yakoze, KYC kora liveness byaba rero bigoye twarabikoze, turitanga byose twabikoze nk'aba contributeur b'umushinga. Nico tuma tugeze ku intambwe nikora aje kwigaragaza kwisi, yigaragaza imbere y'ibikomerezwa byose by'isi. Aya mahigwe nta yundi muntu ashaka kuyaronka, bakaguha iminota nkijya imbere y'ibikomerezwa nk'ibi ngo vuga
amahirwe si wari wese yaronka hajya mujyanama kugira uhabwemo n'ijambo ntubure umuntu asanzwe. Ikirenze rero nuko nikora na check fund bobo nibo bahawe n'iminota myinshi ubwo isi yose nibo ihanze amaso bafata yemwe nimudusigure turabinginze dusigurire